karibu cyane. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Je narengize iminsi nza ngaha aye kwishengero. Ariko nkadunzanye nyene umwana nyene waho mbaye. Nkaza ngomba kumusiga muhira bagace banyankira konza. Gushaka kuza ngo ntamuzanye. Ejo naraje gusenga mu gatondo nza ndamuzanye. Ku mugoroba ngomba nze cyo biranka konza koko yaragiranye biranka kunda muzana. Mama we arambaza ku mugoroba ashitse muhira ngo kuri kutagiye gusenga. Kuko yaramaze imisangwanya cyane ndatinya yuko no mujana kubera nyene yarari imito ndatinya kumuvutura mwitira. Ebyo yaranshwaniye birakomera ngo kwa ntagiye gusenga kandi yahora mbuza ko nza gusenga nkaze ngenza numva ngomba kurira nzanye n'umwana we kandi angora ngaha mwishengera kambuza no kuririmba kandi muririmvye ngaha bikansitaza cyane ariko basiganshwanira kuko ntaza gusenga. Ndashima Imana. Amahigo ya kabiri yo gusenga Imana yarashizeho mu izina rya Yesu. Imana guhumugisha cyane. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Nanje Imana irakoze ko bera yarankijije amaguru nari meze nabi. Imana ishimwe. Imana ihaga icubahiro yaramukije amaguru. Imana ishinge cyane. Haleluya. Amen. Nanje ndashimira Imana ko Imana yangiriye neza muri ano masengesho y'indwi yose. Ndashimira Imana nari mfite ikibazo ca estoma cyane ariko ndashimira Imana igihe basengera amazi narashitse muhira ndayanywa ndavuga ati Imana guhera umunsi estoma irangire ntisubire kandi kunjya. Ndashimira Imana ryari nibwo numvise umenga ishaka kuvyuka ariko ndavuga ati mu izina rya Yesu umukozi w'Imana yarasenze ajya amazi yarankijije. Ndashimira Imana ntabwo vyongeye kugera n'ubu ntibirasubira kandi ndizeye ko ntabwo bizongera. Haleluya. Imana yamukije estoma yari umaze ku iminsi. Imana ishinge cyane. Yesu nashimwe. Amen. Yesu wacu nambwe icyubahiro. Amen. Nanje ndashimira Imana nari mfise ingwara nari ngwaye kuva mvuka iyo ngwara nari nagiye ku baganga byanse ndaza no ngaha kwa mungera aransengera cyane nyene biranka ariko ku munsi wa gatanu numvise gukira nshitse muhira hose numva ameze neza. Haleluya. Nta muntu yokomera amashyi Yesu Kristo. Ingwara yo kuvuvuka. Yesu nashimwe. Amen. Umuryango wose bari bavuze ati wewe wapi nuvemo ati kubera iyo ngwara ntabwo tubona ko wogumubayeho ntandukana nabo ndaje kwibana. Ndashima Imana cyane ko Imana yarayinkijije. Baje kugira gute? Ngo nivemo ntibashaka kumbona kandi kubera iyo ngwara nari ngwaye. Ndashima Imana cyane ko yankijije. Ndamutelefone musaza wanje ryari ndamubwira ati ubu narakiza arambwira wakiriye hehe ndamubwira ni muri repentance. Haleluya. Gataruza kwara ikindi shima Imana kuva mbose bwawe n'umuntu angabira basinga amafaranga 5000 ariko ryari nagiye mbona umukobwa wa mbere ambwira ati uzoza utora amafaranga. Ubundi nawe ashambwira ati burya wewe nshaka kukurihira inzu Imana yabwe icubahiro. Haleluya. Komera Imana amasimenshi kuva baho yari bwabona umuntu amugabira n'ibihumbi 5 ariko Mana we Imana ya repentance tuyongera amasimenshi cyane. Haleluya. Amen. Jena ifise umutwaro wibangana imanye imyaka 15 ariko kuva aho nkore ajya amazi naho nasubiye. Warose umutwaro wibanga. Umaranye imyaka 15 ari amazi twasengeye yakijije umutwaro wibanga. Yego. Ndashimira Imana ko yakijije. Haleluya. Ariko Mana we. Yesu ashimwe. Amen. Bwa mbere ndashimira Imana ya kino gicaniro. Bwa kabiri ndaciriye bugufi munsi y'amavuta y'umuvyeyi wanje. Jewe ndashimira Imana kuva iki gikorane gitangura nari fise ingorane y'indoto mbi nandarota ibintu by'ibiharadabu ariko kuva adusegeye amazi hirya y'ejo yambohoye ibintu bibiri nari fise infection mugabo nabonye wari sawa ndashima Imana. Haleluya. Kabiri ajya amazi ndayakoresheje nkamija mu nzu aho ndyama ubu ndarandarota ndiko ndaririmba gusa. Haleluya. Mutoshimira Imana kandi Imana yo ngaha iri kirambohora cyane n'udufaranga ubu ni sawa kandi yarambohoye no gutanga ikigira 10 kare jewe ntavyo narinzi mugabo kare ntiwatanga ikigira 10. Ubuhanyu uri kuratangira Imana ikigira 10. Yego cyane. Imana ihabwa icubahiro cyane gose tumwongera amashyi menshi cyane Yesu. Yahora arota ibintu by'ibiharadabu
mugabo ariya mazi twasengeye akayamija mu nzu ubu arota neza ariko araririmba atazira Imana. Ariko nta muntu yokomera Yesu amashi menshi. Nta kintu kibabaje nko kugenda ku gitanda washashe neza ariko ukubona uri kurara mu mva ariko barara bakuniga uko barara bakugirira nabi. Imana ituyihereza icubahiro cyane. Yesu nashimye. Bande gushimira Imana yo muri Repentance muyimpera amashi. Ndashimira Imana cyane, hariho acide nayo nariye ariko ejo Imana yarayinkijije. Iyo acide imbere yuko ndarya nabanje kubibona mu ndoto. Ndabona kabiri. Naguma ntinya cyane ndetse ubwoba ndabura ukungene ushobora kwirinda. Ndavuga ati Imana ni wowe kundinda. Shimira Imana ko ejo yayinkijije. Imana ishimwe cyane. Ikindi shimira Imana, ndashimira Imana cyane. Narose message yuko hari umutipe agira nteze. Ego. Hari umutipe telefone ndanga kumwitaba. Kandi nka message ngiye masengesho yuko ashaka kunteza imwe mu yibisazi kugira ngo isange ndi mu nzu yiwe. Ndashimira Imana cyane kubwo kuzanga naragenda ku kazi ntangwe gukora nyene n'ibiharuro bikanka gukoreka. Banze mwumve yaraja mu kazi agakora ibiharuro bikanka ko bikoreka mu mutwe kandi n'umwigisha. Ariko nyene kubwo kugira ngo Imana yaranabaye. Ndashimira Imana cyane kubw'icyo. Ibaze mwigisha akaja mu ishuri ari mwigisha agakora ibiharuro bikanka ariko abazimu si babi. Imana Repentance ikamubohora. Dukomere Imana amashi. Gatatu shimira Imana. Numvise nyene tangazo yo kujya hano mu masengesho. Nyene ndazi bwa mbere maze kuza umuntu tubana acanyitambika imbere arambwira ati nusubira kugenda ukaza zino saha ntuzosubira kwinjira ngaha. Ku mutima ndibwira nta makuru ufise umbwira ko no hakuja hariya ha. Ndavuga ati kamambo yambanze ogenda nzemera sweet. Ndashimira Imana kumusigira kabiri ngarutse ngaha nsanga uwo muntu yagwaye ntibyakunda ashobora kumvugisha. Imisi yose maze nza ngaha namo ndamusenga kuri portail yantegereye ariko nkamuca ku ngengara ntagira ijambo na rimwe avuga. Ndashimira Imana cyane kubwo ukomezi bw'Imana muri Repentance muyinyongerera amashi. Hallelujah. Yesu nashimwe. Amen. Ndashima Imana kubw'aya masengesho. Nari maranye igihe kirekire ikintu kirimwe naha mu bitugu. Cyo kintu kikanja rimwe na rimwe ariko sinakibona. Ariko kubw'aya masengesho ubu ndumva yuko ari sawa. Cyarakorotse. Nyine ku bitugu umva cyarakorotse. Ubu ndumva yuko ari sawa. Hallelujah. Ikindi narasezeraniwe umugisha kandi ufadika kubw'aya masengesho. Imana ihabwa icubahiro cyane amashi menshi cyane. Yesu ashimwe. Amen. Nanje mpagaze ngaha nshimira Imana ibyo yankoreye ku munsi wa mbere. Satani yagumye angwanya kugira sinshime. Haje umuntu ku kazi ndamwakira. Hama mu kugenda mbona arampaye amafaranga. Je mu bisanzwe simenyeye umuntu ampa amafaranga. Nkayo nkoreye jewe kumwisha. Hama ku munsi wa gatanu mwaratwigishije ngo abatware ngo ntibakunda kuvuga iyo bahaye umuntu ikintu akavuge neza ari abatakumvise. Mwarimu yaratwigishije aratubwira yuko kenshi abashinga ntahe ntibakunda kubwira abakenyezi babo ko bazanye agakado. Haleluya. Amajere yaratashe mbona arampaye agapira ngo genda urabe ko ushobora kukambara. Hama ndafise umusonga nari mfise kuva novuga ngira ngitanguye kumenya ubwenge. Urubavu ntaryamira ndaruryamira. Ndaruryamiye nkavyuka ubwo nyene ncane kuva ukimenya ubwenge hari urubavu utaryamira. Iyo ndaruryamiye ngaca mvyuka niriga umunsi wose nuzuhinda mfise imisonga myinshi cyane. Ariko ubu rero byaraheze ndavyuka nkashobora kuca ngenda nta ngorane nimwe ngira.
Yesu ahabwe icubahiro. Akimana ikiza urubavu rw'imyaka n'imyaka n'imyaka yahora aruryamira akaca yumva yuzuye inda umunsi wose, uyu munsi akaba ameze neza. Nitwo ikomera amashiyoma ibisi bitangaza Imana yakoze muri iyi ndwi tuyongera Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Hama nanje magaze ngashimira Imana ubwa mbere ko binkundiye nkagaranga nkashima Imana, nuko inovuga ati Imana ihabwe icubahiro byari byarananiye. Hama magaze ngashima Imana kubw'amasengesho. Muri aya masengesho nabonye igitangaza gihambaye. Nari maziyinga ngwaye malaria, ndura mu kanwa, ingufu zicika. Kuva nkwereye amazi ya sawa, naciye numva nkize mu mubiri, numva ndaboho. Sawa sawa kabisa. Ndavuga ati Imana ihabwe icubahiro, kumbe hano hari Imana. Kuko narapinga cyane nuko Imana imbabarire. Warahapinga nga? None wahaboneye Imana? Narahabonye Imana cyane gose. Amen. Kuva ninjiriye ngaha nta kazi nari mfise, ariko narose umugenzi aranyigisha umwuga w'akazi. Ubu ndafise akazi, novuga ati Imana. Hallelujah. Imana tuyikomera amashi menshi cyane. Yesu nashimwe. Amen. Nanje mpagaze ngashimira Imana ko je maze igihe kirekire kuva mu 8 ngwaye ukuguru ubulima. Ubwo bulima rero namaze iminsi ndyamye nkaca numva imbeho mu igufa ry'umurundi. Ure kubwa y'amazi ya sawa byamusi naratahanye cyandasukako kuva uwo munsi n'uno munsi ndaryama nkasinzira, ariko ubundi sinakunje ukuguru. Imana yadushobora. Hallelujah, hallelujah. Ashimira Imana byose. Imana ihabwe icubahiro. Imana yo mwijuru tuhereze icubahiro. Ubwo burima ntibuze bwongere kugaruka ukundi mu izina rya Yesu. Uburima murabuzi? Uburima n'ibisebe biza by'ibikomere bigakomereka ku mubiri, inyama, burababaza cyane cyane gose. Imana yo mwijuru rero ihabwe icubahiro ko ari ico yakoze mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Amen. Nanje ndashima Imana muri iyi ndwi. Imana yarankijije amavi kandi yarongeye irankiza infection ku bw'amazi. Hanyuma ikindi nshima Imana nemaranye iminsi uburibwe mu mugongo. Nejo naricaye hajya andabura uruhande nacariramo, ariko uyu munsi numva umugongo wakize. Hallelujah. Imana tuyongera amashi menshi cyane, ihabwe icubahiro niyo kwizegwa. Yesu ashimwe. Amen. Ashimwe kandi. Amen. Nanje mpagaze ngashima Imana ingene Imana yakijije urupfu umwana wanje. Iyi ndwi umwana wanje yaragombye gucikana, ariko nkomeza kwatura amasezerano y'Imana. Ndabwira uwo mwana wanje nti wizere Imana papa yakoreye, nti abarozi bose bazotsindwa. Uwo murozi yamaza kuroga tubibona amaso ku yandi, ariko ndamubwira nti n'abandi barananiwe, nawe ibyo waje gukora uzova ngaha muri no quartier uhunga. Rero Imana ishimwe, umwana wanje turi kumwe twazananye gusenga. Ndashima Imana yo mwijuru ko yankijije ikantabarira umwana. Imana ihabwe icubahiro. Uyo murozi ari cyariho? Arahari. Muri cyabana? Ego waba muri yo quartier. Muri yo quartier nyene. Abaroga mubona neza ku mugaragaro, bakaza kadusuka k'imicafu twicaye tuko turavuga. Bukeye bwaho umwana yaremvye, tukaza tubona baza kurunguruka bavuga. Ndabivuga imbere y'igicaniro, guhera uyu munsi ndamusohoye, ndamwirukanye mu ijya quartier mu izina rya Yesu. Amen. Zogaruka gushinga ntawe uvuga ko yagiye atari hakiri muri kiriya kibanza. Ubu nyene ndabivuze, abamarayika baragiye bamubuza amahoro, bamwirukane completely. Imana iguha amahoro n'umugisha mu izina rya Yesu. Komera Imana amashi menshi cyane. Yesu ashimwe. Amen. Ashimwe kandi. Amen. Nanezerewe cyane guhagarara muri Eglise Repentance. Amen. Amashi menshi. Jewe narafashwe n'ukuguru, ukuguru kuva gushika mu ivi hari uruntu umenga n'urusumari. Ndibo ndagenda ntibyashoboka. Sinzi ko ari abantu bakunda kwita kuma, bakunda kwita akamortisere. Ndiko ndagenda rero uca ruzibura rukazibura biranga.
ngeragera kwa muganga barantera ishinge zishika 6 imisi 6 birananirana ndahanyuma rero sinzi umuntu ambwiye ati bana tugende muri ope bakubaga uwo mutsi n'umutsi ukurya ndavuga ntibasha jewe ko amahera bavuze ko ari menshi reka rero ko bavuga ko ari ingwara z'abatama zidakira reka ndazijane ku mutananirwa ari we Yesu Kristo. Haleluya. Niko kuza rero hanyuma ntagirandiriye cyane aho rero inweri ry'amazi yo ku munsi wa gatatu naragiye mvuye ngaha shitse aho imbere y'umuryango ntivyakunze nuko ntambuka sinzi rero yuko yari wa muturi kuranyinyugurana naje wa musuma ndamanuka shiza ukaburimba biranga cyanshira ukuguru ngaha kumiruku hanyuma rero ndarindira vyaheranye n'uwo munsi nyama musumari ndasura kubuka. Haleluya. Jewe rero ikindi gira kabiri ejo narabandanije ngaha mu gikorane bavuga bati ubu rero tugira tubasengera ikibiriraho mwarakoze cyane muri dusengera ikibiriraho none munsi ngira ngo hari abamye bambona ngere ntambuka nibuye mbonyoye ko ngira yo hava rimeneka hanyuma rero haleluya bari bakubwiye ko ari ingwara z'abatama zidakira hanyuma kandi ubona ngampagaze nahagarara wahagarara ukuguru kwipfunye murabona ukuntu yahora ahagarara ukunyene niko yahora ahagarara mugabo baragororotse ubu wo simba jewe nababwiye yuko ni muri siporo nagiye ngahenge ndabereke twereke. Haleluya. Rero ndashimira witeka ibahezagire aba Imana yasize amavuta ibongera umugisha murakoze cyane. Amen. Amashi menshi kuri Kristo Yesu. Uratambuka neza urabona ko atambuka neza bari bamubwiye ko ari ingwara z'abatama hariyo n'umusumari yabizanye ku mutananirwa ari we Yesu none Yesu yamukijije. Imana nawe igukiza uyu munsi nk'izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Nanje mpagaze ngaha nshimira Imana amipandase naboneye umugisha mwinshi cyane sinzi ukuntu nshimira Imana bitangaza Imana yankoreye hiza ngaha aye bwa mbere nari ngwaye amafyiko yarakize burundu banze. Haleluya haleluya. Nyuma yaho hanyuma nari ngwaye umugongo wo mugongo naragura ibinini nkaho nja no kwa muganga kugira ngo bampime mu radio bakambwira ngo nta bipimo babona byuko bompima mu radio bakanyandikira utunini tw'umutwe n'utunini twa Ibuprofene baje bambwira ngo ningende ngo birakira ariko nari maze imyaka irenga 30 uwo mugongo rero wambuza amahoro njyamye bikanka ko mpagara mu kwambara impuzu bikanyangira ariko kubwa y'amasengesho mu ndwi heze ku Imana w'indwi heze aho umurongozi wacu avuze ati umuntu agwaye ingwara yanse gukira imaze imyaka ava ngaho ikize naciye numva umengana ikintu gikataguritse n'umupanga kica kiraduga gihagarara mu izosi ariko kubwa y'amasengesho tumaze iminsi yo kuva ku wa mbere naciye numva uwo musonga wakize nahindukira bikanka no kurara amasinararama ubu byose numva nakize burundu nta kamwe numva katonekara mu mubiri wanjye. Amashi menshi cyane kuri Kristo Yesu tumwongera amashi. Imana akoze ibyo bitangaza byose nawe ikwiyereke mu izina rya Yesu.